Incanco zishika 500 za coronavirus zivuye mu gihugu cy'Ubushinwa zamaze gushika mu Burundi. Abazokwicandagisha bakazobanza gusinya urwandiko rwemeza ko batabikoze ku gahato nkuko ishirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi OMS ribisaba mu bihugu byose bigize isi. Izi ncanco zikaba zashikiye mu kigo citaho ibijanye n'incanco mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane igenekerezo rya 14 Gitugutu umwaka w'2021. Umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe na ambasaderi w'igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi bakaba basavye ko abazokwicandagisha batokwijajara ahubwo bategerezwa kubandanya bikingira kandi bagakingira n'abandi. Kubifuza kwicandagisha ku munsi w'ejo hazoshirwa ibibanza bazokwiyandikishirizamwo. Kurikirana umushikiranganje w'amagara y'abantu. Ko mubonye tujeje kwakira ingabire igizwe n'incanco zishika 500 hawe n'igihugu cy'Ubushinwa. Iyo ngabire rero ije izananye n'izindi bavuga ico bijana n'incanco, bavuga ikoresho inshinge bifatanye. Hanyuma nko mubizi hariho n'ibindi bihugu byatwemereye incanco, twavuga kigamuza makungu c'isi yose turaziteze. Rero turashimiye igihugu cy'Ubushinwa kuko amande y'ingabire uraziko kuva bitangura kurwanya kino kiza batubaye hafi kuva mu ntango kuko baraduhaye ibikoresho bitari bike, cyane cyane ibikoresho byo gupima kugira tumenye ko umuntu yanduye cyangwa atanduye, eka mbere n'imiti yo gushobora gufasha utubonye baranduye. Rero turabishimira cyane izina rya leta, dushimira igihugu cy'Ubushinwa, eka mbere zadufasha mu bintu byinshi bitandukanye bitandukanye byo gutuma amagara y'abenegihugu agenda neza. Duhejeje kwakira rero zino ncanco bagira turamenyeshe yuko cyambere abenegihugu bamenya ko urucanco nk'uko ubuserukira igihugu cy'Ubushinwa yabivuze ruje gusubirira za ngingo nziza ziri mu migwi 3 cyacivugo ngenderwa ko dukurikiza gukinga no kurwanya covid cyane cy'ibera mu gihugu cyacu Burundi tuyendakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Byumvikana rero yuko teza kubandanya twikingira, tukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kwizera z'iya ngingo bama tubashikiriza kugira ngo tubanaye twikingira ko byarabonetse yuko naho umuntu abaho urucanco tuza ko yandura. Ikindi naco nuko gupima yo kubibandanya kuvyerekeye abenegihugu bifuza kuronka urucanco ngo twabishikirije ubushake agato karimo. Rero guhereje tugiye kugurura urutonde kuvuga yuko uzobikenera atuza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco, babone ko zibikwa ahantu hameze neza. Ibyo kumvikana yo tugiye tuzijana ari hose turondeza bipimisha kuko tuzo kubikwa neza. Tuzofasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye b'abarundi canke abanyamahanga ba mu Burundi, hanyuma duheze turonse abazoba bazifunza. Ariko kurangiza dusaba abenegihugu ko bandanya bikingira cyane cyane biciye kugira isuku, kuraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kandi bipimisha kenshi gashoboka kuko kwipimisha ni ikintu gikomeye cyane kugira umuntu amenye ko yanduye cyangwa atanduye. Ibyo kandi kugira n'umuntu aronke urucanco uretse kwiyandikisha kugira tumenye abazikeneye, tuzomusaba yuko asinya rwa rupapuro nuko shiramo mpuzamakungu yemeze risaba nuko aronse atagahato. Ivyo biheze azoheza ipimishe turabiko atanduye, yaranduye tumuti, hanyuma atanduye aheze aronswe urucanco.